Muri iyi video ngoma ndakwereka utuntu dutatu tw'ubwenge turi muri WhatsApp udakunda gukoresha. Utwo tuntu kandi n'utuntu tw'ingenzi gose kuko turinda abantu bashobora kuguhakinga bakoresheje ahantu ushobora kuba uri canke bakoresheje ya malinki ukunda kubona abantu bakurungikira utazi ico asobanura. Rero ngoma ndakwereke ahantu ivyo bintu biri muri WhatsApp ukwiye gushiramwo muri WhatsApp yawe kugira ushobore kwirinda. Ariko nagoma ndagusabe nimba utarakora kuri follow canke suivre aho ruguru impande y'izina ufyondeko hama kugira tuze turabana muri ibi vyigwa vy'ubwenge biba bigezweho. Banza ubifashe rero ushirako na jeme hama tugende na trick nabateguriye. So ntagutevya rero uraza aha hejuru kutu tuburungu dutatu nkuku hama ucuza ahantu handitse parametre, aha kuri parametre canke settings mu congereza, hama ucuza aha hantu handitse confidentiality, aha muze kuraba akagufuri mu congereza musanga handitse privacy, ucu ufyondako nkuku hama ucumanuka aha musi handitse ngo parametre d'avance, aha parametre d'avance uca wemezako. Hama rero utwo tu option dutatu tw'ubwenge n'utu nje ngo turabe ico dusigura hama mwumvirize n'akamaro katwo. So twagiye rero iyi option ya mbere mubona yuko bakwereka ngo bloquer les messages de compte inconnu. No kuvuga iki? Aha bakwereka ngo udesactive canke uhagarike ama message y'abantu bashobora kukwandikira wewe udafise nimero zabo. Nk'akarorero hari igihe wewe usanga nko kuri WhatsApp yiwawe abantu benshi bakwandikira wewe udafise nimero zabo ariko bo bafise nimero yawe. Rero ivyo bigagutera ikibazo mu gihe WhatsApp igoma ibona wakira ama message menshi ishobora guca iguhagarikira WhatsApp mwagiye mubibona bimwe abantu benshi mukunda kutubaza ngo bimwe bakwereka ngo koresha WhatsApp iri officiel nyene bakwereka baguhagarikiye WhatsApp yiwawe. Aka option rero karagufasha kukinga ivyo bintu. No kuvuga iyo abantu bakwandikira ama message ari benshi wewe mudasanzwe musangiye nimero, ivyo bintu WhatsApp irabihagarika. Rero aka option kagufasha kwirinda ivyo kuguhagarikira nimero bivuye kuri ubwo buryo. Aka rero mu gihe wumva ugakenera urashobora guca ukugurura. Okay, twagiye rero aha naho aha kuri kabiri murabona ko batwereka ngo protéger l'adresse IP lost des appels. No kuvuga iki? Aha ni kuhagarika canke gukingira, protéger gukingira abantu bashobora kuguhakinga bakabona ahantu herereye muri ko muravugana kuri appel. Guys, ubu hari ubuhinga aho umuntu muri ko muravugana kuri appel kuko WhatsApp yoyo ihita imusangiza canke abantu bari ku buhinga bw'ivyuma kuri WhatsApp. Uyu muri ko muravugana n'umuntu bo barabona ahantu wewe uburi kuko WhatsApp ibifise autorisation kuri location yawe canke localisation yawe. Rero ngaha bigatuma n'umuntu muri ko muravugana ashobora gukora ako kantu k'ubwenge ko gushobora kubona ahantu herereye yifashishije iyo appel muri ko muravugana. Rero ako kantu ushaka kugakingira guys, aka kantu murumva ko ari ingenzi cyane abantu muba mushaka gukora ibintu vy'ibanga nyene. Rero urashobora gucuza ukakugurura n'aka kantu ngaha ukakugurura nkuko. Hama naho kuri désactiver la perte de lien. No kuvuga iki ngaha? Aha ni mu gihe udesactiva abantu ntibabone ahantu adresse yiwawe ahantu uri bifashishije, murabona nk'akarorero kaboneka iyo ufashe nka link nk'iyo kuri YouTube ukamera nk'uyipartage kuri WhatsApp WhatsApp iciduza nka image iri kwiyo iyo link upartage namba ari video kanaka ukabona ko ifoto iri muri iyo video ukabona n'izina rya chaîne iri kuri iyo video nyine ukabona nka details ziri kuri iyo video nyene zituma ushobora kuja kuraba iyo video. Rero naka kantu karashobora kugufasha kubihagarika kuko iyo bijya bintu bije biduze kuri link abantu bashobora kubona ahantu uri bakabona adresse yawe kuko link iciduza bijya bintu bikwereka ifoto iri kuri link bakakwereka n'izina rya chaîne. Rero naho iyo umuntu yifashishije iyo link
arashobora kubona ahantu herereye akoresheje ubwo buryo. Rero n'aka kantu n'akantu k'ingenzi ushobora guca wugurura kugira WhatsApp ishobore guca igukingira ivyo bintu. Guys, utu n'utuntu dutatu tw'ubwenge turi muri WhatsApp ukwiye gushiramwo tukagufasha gukingira WhatsApp yawe. So je mwari kumwe ni jewe nyene Barack Obama ntayengeshanya kuguma ndabagezaho ivyigwa vy'ubwenge biba bigezweho kuri telefone. Ndakwibutsa ukaba ukeneye telefone nziza cane kandi zigezweho, ama Nokia, ama Samsung, ama Tecno, ewana turabagezaho telefone nziza cane kandi zigezweho. Ushobora kutorondera kuri ya nimero nyene 68 amajana 649 amajana 497. Rero ushobora guca udutora kuri WhatsApp tukagutamwo telefone ziba zigezweho, ziba zirimwo n'utuntu tw'ubwenge. So ndakwibutsa rero kaba utarugurura ya konti ya 1xBet iri professionnel kugira uzuribonera ibitangaza biva mu kadege. Ewana uriko urahomba cane ugiheze iyi video cuhita wugurura konti ya 1xBet ukoresheje code promo iri professionnel ariyo ibigezweho mu ndome nkuru, hama wirabire ama bonus n'ibitangaza uzurabona muri 1xBet. So ciao rero tuzosubira mu kandi gatrika yazokwerikira ku munsi w'ejo. Bye bye.